akabiri gatanu indwi ni shashi wamantike kuri BE CHAP TV ndavuze ko inyuma ya kamera ari Bikori RMG turi muri evenement idasanzwe ya club AKIWACU. Ni shashi romantique ndi kumwe n'abagize club AKIWACU, nibaza ko harimo ababoss benshi bacu, harimo abariko barakora cyane kugira ngo akaranga ku Burundi gaharanirwe cyane, harimo n'abaronse ubushimwe bwinshi butandukanye. Ngira ndabaramutse muri rusange. Turabaramukije cyane. Umeze gute? Turashima. Boss millionaire. Twiriwe neza. Umeze gute? Tumeze neza. Ndabona mufise n'abademu mari romantique cyane gute na? Sawa. Utwa gute? Utwa Raisa. Nawe uri romantique gose. Nanga bita gute? Ilene. Yego. Tubanze dukora ibiganza abantu baronse ubushimwe ni bande muri turi kumubnyene nga. Niwe wenyene boss. Ndashaka kumenya mbega ni kihe kintu wowe warakoze kugira ngo usubire konka gashimwe no munsi? Ndi mu bantu basanzwe bari muri club AKIWACU bashizemo ingufu zidasanzwe kugira ibi musanze ngaha kubona ingene bakiriye abantu bararyosha urubanza. Ndafise ingufu zanje naterereye nyinshi, nico gituma cyavuga ati reka baneri intege, bavuga ati reka umuntu tumwongereza umwete kugira ejo canke rya ejo azasubire kongereza aho yari agejeje, asubira kuri ibintu byiza nk'uko yabikoze no munsi. Yego. Hama sister ngire ko ndababaza mbega nikiye kize abavyeyi bagira abibaza ko mugiye muri club AKIWACU mutagiye muri karaoké gukesha? Hama barabibona kandi tuva muhira twaye babwiye. Niki kibemeze ko mugiye muri club AKIWACU? Ikibemeza nuko bo babizi barabibona kandi nino munsi baserutse twarabaye invitation baje babone ivyo tubaturira. Mbega ntagiye muhamwe twaza ko muri club AKIWACU mwagiye ku mwafasha kandi kabarabara? Oya ntibirashika. Bose ama club menshi canke ama group amwe usanga ari ama club agizwe n'amakouple. Mbega AKIWACU bimeze gute? Kubganje sinomenya situation y'abari muri club bose cyangwa menye ngo uyu ngo ari kumana na cyangwa ibiki, kuko hariho situation ushobora kusanga itaba ikuraba, urumva ugasanga ntibikuraba kumenya naka kumenya ibintu byuko, donc nk'ivyo wowe kubganje sinobimenya kubera ko n'ibintu tutagendura, kubera ko relation y'abantu ibibaraba bonye n'uruhande nubwo bo bahari usanga donc muri club bakora igikorwa kiba cyabazanye hanyuma amahorasyo y'abakabera ailleurs. Hama nakabazo kamwe kamwe turagenda bukebuke muko bwabita gutena? Jenny Twairene. Nikihe kintu cyatumye wimbira kuja muri AKIWACU ntuje mu yindi club? Icyatumye cyambere niyumvira kuja muri club AKIWACU nuko ubwa mbere ibi bintu by'akaranga ubwa mbere narabipinga sana. Rero umunsi umwe cyamvuga uku reka nzofume ngenda ndabivy'akaranga uburyo biba bimeze. Ndabaza bacambwira uku mugatungura ari hano bakorera ibintu vy'akaranga, reka ngende inje cyasanga vraiment ibintu bimeze neza cyane, umva ndashimye akaranga ndagakunze cyane birenze. Kugira ngo umenye ko ikintu by'ukuri ari cy'agaciro cyane ngo gikomeye cyane uko uba wagikompaye n'ikindi kintu, mbega ni yindi club wara compare tumubona ko club AKIWACU ari ikaze cyane? Kubijanye n'ivyo ku kintu no banara compaye kubijanye club AKIWACU vraiment sivuga vraiment iri mu club vraiment novuga ameze neza cyane. Ico nico novuga cyambere naho yindi ayandi ma club vraiment se turashima kuko vyose twese duhuriza ku kintu kimwe akaranga. Merci beaucoup. Boss good meze gute? Sawa. Umeze neza? Yego. Urabona ko turi mu bagabo b'ubwanwa n'abamama bakuze. Wiyumva gute uri mu bantu bangana nk'uko? Niyumva neza go. Umbiri romantique cyane? Umwaka mushasha mwiza kandi. Watwese. Iga mu wakanga? 6e. Wiyumva gute uri muri club AKIWACU? Jewe niyumva neza. Uyu munsi bagize anniversaire ingana n'imyaka ufise. Umeze gute akanyamuneza? Akanyamuneza mfise. Numva noshima gose, noshimira Imana kuvyo yatubwiriye. Mbega n'igihe kindi kintu wunguka kunde ruhabwa n'abavyeyi niyo kura kwishure, nikihe kindi kintu wunguka muri club AKIWACU? Kuri ivyo je nunguka ukungene baduha indero nziza. Yego. Tukitwara neza. Yego. Murakoze namwe babita gute? Boss lady. Oya. Sana Natasha.
nitwa Divine. andi kutwenga neza. Muri club AKIWACU ubutwara ikinanga. Boje ndi umumamba asanzwe. Yego. Muri dance naho nta kantere. Uretse ko ntamba bivanye n'ivyo bakubasana bishasha. Kuri Bishop TV kajya kantu bagira ngo ushaka kubagirira ngaha kuri Bishop TV. Kajya twatambye. Twasubira mu ngahanye n'imbere ya kangaza Bishop TV. Nande mu bisanzwe. Gato. Kansogonde. Wow. Ok, merci beaucoup. Uyimva gute kuri umunsi wa anniversaire mko murahimbaza? Ndaryohewe cyane gose rimwe nosigura. Musheba wari nga? Aya. Mexa yaramenye ko ari anniversaire no munsi. Yego. Nari postinga kuri status. Yego, uriga cyane we. Medeje umwaka. Yego. Mbega abanyeshuri bariko bariga bari no muri club AKIWACU. Ubwo bararonka umwanya ukwiye kuza kugira ama repetition. Bon, tuka vraiment umwanya barawuronka kandi ukwiye cyane gose. Kuko tugira repetition mardi honyene. Iyo bongeye ku munsi dufise nka marché bacapa ngundi munsi nyimba ari mireke dusha nka jeudi bakarepeta bonyene. Mbega niki kintu mwiteze muri club AKIWACU ko izova ibashikana ko mu buzima bwa misi yose? Abo ikintu twifuza ni gushika kure. Gushika ko nuko vuga nko turi mu gatungu nko gushika mu kanyosha. Mu kanyosha twarahashitse tujabuke. Mu Rwanda. Yego n'ahandi hose no muri Kenya. Yego. Mbega akadanse wovuga ati uje ko kumara amashuri. Akadanse uhinyanyura gatandukanye n'akabandi batize amashuri n'aka. Akadanse? Nka percussion. Gati kubera harimo n'udushure mfise ndashiramo kandi kantu kakabiki. Gasubire no kuvuna ihunja nyene neza. Romantique cyane. Boss namwe gute? Ya ni sawa cyane. Bwo byamano waroshe mukagashimwe ni wari. Oya gusa sinarimo harimo mukuru wanje. Yego. Avuze harimo umuntu wawe. Yego. Turi mukono. Yego tubashimire cyane. Ambega namwe uruhara rwanyu muri club AKIWACU nugwa. Yego uruhara rwacu no gutamba kwiyereka. Je bintu dushobora. En costume? Oya turambara impuzu nyene zijeje gutamba. Yego. Impuzu abajya bajene bari bambaye ko baratamba ziriko ibimenyetso vyerekana akaranga kacu ko Burundi. Mbega zijya mpuzu ntabwo vyaragoye ganga muzironka. Yego cyane byaratugoye cyane burya ikintu cyose kirarondegwa kandi kiragorana kugira ngo bakironke turabibiri yaje turabirondeye cyane kugira ngo dushobore kubironka. Namba tari banga mwazi muri fashion ya. Yego musanze haramamaje amame twagiye turaheba kugira ngo dushobore kuronka zijya mpuzu turagenda turitangira turakorera ubusa kugira ngo dushobore kuronka icyo twokwambara. Ego club AKIWACU muhayagize cyane cyane kijanye n'imico n'akaranga byo Burundi. Mbega mwamufise zijya mpuzu za kera zo bite mpuzu z'ibiti? Turafise teribiti turayifise. Apandi terabiti zijya mpuzu zikozwe mu giti zimwe za kera. Oya zijya nazo turaronka gusa turi mu migambi ejo turashobora kuzizana. Ibintu mufise by'ibikoresho vyerekana yuko ari ivy'akaranga ko Burundi n'ivyaha. Turafise ibitako. Kira zijya minimbo twabonye haje. Yego turafise ibitako. Turafise amayugi. Turafise n'inyambaro y'inshato naho tudakunda kuzambara kenshi. Gusa zidafise benshi. Yego. Reka dusore nk'abasozera tubashimira kandi tubatera intege kuri BE CHAP TV. Muriko murakora neza cyane cyane mu guharanira indero akaranga cyane muri no gwaruka. Hambavu y'indera nkana n'abavyeyi kuri indi kwishure niyo ahabwa muri club AKIWACU. Ngira ngo mugire akajambo kanyamubwiye abakunzi banyu abakunzi ba BE CHAP TV kuri imbere ya kamera za BE CHAP TV. Bose tubatumirira kuguma babandanya bakurikirana ibikorwa vya club AKIWACU baja no murafise platform ntaguciriye. Yego turayifise dore kuri YouTube account yacu ni club AKIWACU RTD. Tujya tuja kuri Facebook naho nyene club AKIWACU RTD. Tubatumira bose bagende bagere subscribe bakora amasabone babandanye baronka ibikorwa byacu bishasha. Tumira tunabatumirira ko bandanye bakurikirana ibiganiro vya BE CHAP TV bagende bagere subscribe na sabone kugira baze baronka ibiganiro byiza nk'ikiganiro baza kuronka muri no mwanya. Yego sister gatonga anshikenga urabe kamera hari hama ugire akajambo utekereye abakobwa aho kuja muri club barara muri karaoké.
hama je akajambo noterera abakobwa abandi bagenzi banje vraiment nuko no basaba bakunde akaranga kuko akaranga kararyoshe kuko niyo tuko turagerageza kuko dukurikirana ivy'abasokuruza bacu ivyo badusigiye nyamwe hari n'indirimbo ivuga sokuru nyokuru wadusigiye akaranga dusaba rero tubikurikire neza nuko mamagariye vraiment abandi bakobwa bose bishinga ivyo bintu vya karaoké vyiki birukire mu karanga kuko akaranga kararyoshe kuko na karaoké isumba karanga ya merci beaucoup tubashimire yari club akiwacu uyu munsi bahimbaza anniversaire ndabutsa ko ari shashi romantique imbere ya kamera za BE CHAP TV tubashimire cyane inyuma ya kamera ni kuri umwe akora ibintu bidasanzwe ndabutsa ko we are on time